kubera ko baba biyugaranye abari mu gikorwa cyo gutora papa baraturira ibyo batoreye ko bakabivanga n'ibintu vyirabura kugira umwotsi aba ari wo umenyesha abakristu ko atamupapa aratorwa ubwo ni umwotsi w'umukara uduga muri shemne y'ahantu baba bari abakardinali barabandanya bagatora gushika hari ukwije amajwi bashaka y'ibice 2/3 amaze kuboneka rero bagaturira impapuro bakoresheje bakavanga n'ivyera kugira ngo umwotsi uze wera kuri uyu mugoroba umwotsi ubonetse wera. Kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV turabahaye ikaze aho muri hose abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi mu ntara no mu bisagara mwese turabaramukije bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko c'ubumanuko c'uburengero hamwe n'uburaruko namwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze bari ku migabane ya kure mwese turabaramukije abari i Roma Vatican hamwe no mu Butaliyani mwe mwoba mumerewe gute turabaremukije kandi turabahaye ikaze muri aya amakuru turazaniye ibishashero biriko biravugwa cane nta yindi nkuru iriko iravugwa mu bice bitandukanye vy'isi yabo bimenyesha makuru mpuzamakungu no ku mbuga ngurukana bumenyi uretse papa mushasha ahejeje gutorwa. Isi yose yaririndiranye igishika biva mu matora ya papa abantu benshi rero bakari bagumye bihanganye ku murango kuri uyu munsi niho rero habonetse akotsi kirabura ndetse bikaba vyatumye abenshi bavuga ko amatora ya papa ariko arateba kugira ngo papa mushasha aje ahabona. Ayo matora yakaba yaratanguye ejo aho abakardinali babikora mu ibanga ntangere ndetse uno munsi yabandanije ariko kuri uyu mutaga hafi isaha 6 asubiye kuvumbuka umwotsi wirabura tsiritsiri ndetse ukaba waje ukurikirana n'uwundi woba warafumbutse ku munsi w'ejo ku mugoroba bisigura ko vya bice 2/3 vy'abatora 5 yari arabikwiza muri ico gihe. Shengero ry'abantu barenga ibihumbi 15 ryari rikinje ku kibanza Place Saint Pierre barindiriye kubona kotsi kera ariko kuri uyu mugoroba ku kotsi kera gahejeje kuboneka nkuko rero muri ko mubibona mu masanamu. N'umunezero ntangere rero ku bari bategereje ibiza kuva muri ayo matora ya papa benshi rero bakaba banditse ku mbuga zabo bagira bati Habemus Papam umupapa arahejeje gutorwa neza na neza rero ku isaha 12:08 niho umwotsi wera uduze kuri wa munara wa Chapelle 16 bikaba rero bisigura ko umupapa mushasha ahejeje gutorwa. Muri aya makuru rero reka mukurikire ibishasha nkuko twabibateguriye. Habemus Papam ni akajambo ko mu kilatini gakoreshwa mu kwerekana papa mushasha gasigura ngo turafise papa nkuko mubibona muri iyo sanamu uwo ni papa mushasha yitwa Papa LEO XIV ni umunyamerika Cardinal Robert Francis Prevost niwe yatowe akaba baye papa wa mbere yava muri Amerika mukanya rero akaza kuja ahabona atange n'umuhezagiro wa mbere nkuko rero bisanzwe bigenda kuba watowe muri ayo mabanga yo kuba umupapa wa Kiliziya Katolika. Reka rero tubabwire amabanga akomeye cyane ngusaba kugira ngo uyumvirize neza habera muri Chambre de l'Arme canke icumba c'amarira categuye kwakira umupapa mushasha gira 267. Bega Chambre de l'Arme coba ari iki? Aha rero asigura ngo ni icumba c'amaganya canke icumba cyo kuririramwo. Ni icumba kiri iruhande ya Chapelle 16 i Vatican aho mwongere mishasha wa Kiliziya aja kwiyumvirira gusenga no kwambara impuzu ziteguwe zagenewe papa inyuma y'itorwa ryiwe. Bivuze ko Papa LEO XIV ari we agiye kuja muri Chambre de l'Arme. Bacita icumba c'amaganya kuko bamwe mu bapapa bamaze gutorwa binjira muri ico cumba bararira kubera umutwaro w'ubusuku bukomeye baba bashinzwe. Musi rero Erekezo rya 8 niho habonetse papa mushasha. I Vatican rero aho abakardinali 133 bakoranira mu ishengero izwi nka 16 ishengero biramwe igikorwa cyo guteura umusubirizi wa Petero mwiranda nyuma yaho Papa Francis kashengereye kuwa 21 ndamukiza 2025 ku myaka 88 mu bagiye gutoramwo umupapa mushasha agiye kubaragereza ya Katolika n'abakardinali 12 muri bo hakaba harimwo bava ku mugabane wa Afrika batatu aribo Fridolin
Congo, Besungu akomoka muri Congo, harimo kandi Peter Kodwo wo muri Ghana, Robert Saro wo muri Guinea ndetse na Cardinal Antoine Kambana wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo bikorwa rero bikaba bigana ku itorwa rya Papa mushasha, bikaba byaratangujwe ku munsi w'ejo. Uzo wabaye papa rero twabibabwiye nk'uko yaronse amajwi yashika 2/3 by'abatoye, bikaba bishika gake mu matora ya mbere kuko baba batoye uyu n'uriya. Muri ico gihe abakristo bamagarirwa kubaguma basenga cyane ngo umukama abahe umupapa. Kubera ko rero baba biyugaranye, abari mu gikorwa cyo gutera baraturira ibyo gutorera ko, ndetse ibyo batoreye ko bakabiturira bakabivanga n'ibintu vyirabura kugira umwotsi abari we umenyesha abakristo ko atamupapa aratorwa. Abakaridinali rero bakabandanya batora gushika hari ukwije ya majwi maze kuboneka, baraturira impapuro bakoresheje bakavanga n'ivyera kugira ngo umwotsi uze wera. Ubutowe rero arabazwa ko abishaka, maze kuvyemera aratora izina rishasha agiye gukoresha, araheza agahabwa impuzu y'umupapa aho aca za mu muryango wa bazilika, karamutsa abakristo akanaha n'umuhezagiro wiwe wa mbere abari aho n'abari kw'isi yose. Amatora yo kurondera papa mushasha birashobora gufata igihe kuko Papa Francisco yarutse kwitaba Imana, yatowe mu munsi umwe ariko ku ncuro zitanu z'amatora. Abakaridinali biyugaranye ku wa 12 z'ukwezi kwa gatatu 2013 isaha 10 z'umuhingamo. Akutse kera kerekana ko papa yabonetse kagiye kuduga bukeye isaha 1:06 z'ijoro. Yamara muri kahise rero harashobora no kugira no mu misi igihumbi ataraboneka papa. Karorero n'umwiherero wigeze kumara imyaka yababa 3. Papa Gregoire wa 10 yatowe kuva muri Munyonyo mu 1268 aza kwemezwa kwa mbere Nyakanga mu 1271. Imvo y'iryo teba no gucanamwo kw'abakaridinali bitewe n'ibibazo vya politike. N'umusubirizo wa Papa Clemento wa 12 yatowe nyuma y'amezi 6. Mwiherero w'abakaridinali wari watanguye muri Ruhuma mu 1740 uza kwemeza Papa Benoit XVI muri Myandagaro, Benoit wa 14 muri Myandagaro mu 1740. Nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru La Figaro, kuva mu kinjana ca 19 muri Eklezia nta mwiherero wasubiye kurenza imisi 5, bisigura ko rero atakigoranye. Uyu munsi rero vyoba vyagaragaye ko papa yatowe, ndetse ngo bikagaragaza ko ari amatora yihuse cane nubwo abantu bari barindiranye igishika cinshi cane. Mu bindi rero vyavuzwe cane Vatican nuko habaye imyerekano y'abakenyezi bashaka uburenganzira bwo kuja mu batora papa. Mugerejo ku munsi w'indwi Rusama abakaridinali 133 bagira biyugaranira muri Chapelle Sixtine ngo batora uzosubira Papa Francisco. Ari umuhari w'abakenyezi haranira uburenganzira bwo kunganisha ibitsina muri Eklezia Katolika wise The Women's Ordination Conference, wazindutse wiha ibarabara iruhande ya Vatican basohora umwotsi w'iroza Fimea House. Kate Msikle n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umugwi yagize ati, mu gisi rindiriye umwotsi wera canke wirabura bivanye n'ibiva mu matora, twebwe dusohoye umwotsi w'iroza kugira ngo twerekane ko n'abakenyezi bategerezwa gushigwa mu mabanga yose ya Eklezia. Umukenyezi rero akabandanya agira ati, abakaridinali ntibatahure ko bakwiye kureka kudukumira muri ivyo bikorwa. Mwamenya ko rero amategeko agenga Eklezia Katolika mu 1918 atemerera abakenyezi kuja mu mugwi w'abasaserdoti, bituma badashobora kuba abakaridinali kugira ngo baje mu batora papa. Niyo nkuru rero y'amatora ya papa ahejeje gurangira muri uyu mwanya, aho Cardinal Robert Francis Prevost ari we papa mushasha akaba akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuje gutangazwa Vatican mu ijambo riba ririndiriwe cane ry'ikilatini Habemus Papam, musigura ngo twaronse papa mushasha. Cardinal Robert Francis Prevost w'imyaka 69 yatoye kwitwa Leo wa 14 akaba baye papa agira 267. Yasubiye Papa Francisco yashengeye ku itariki ya 20 Ndamukiza 2025. Amakuru menshi rero tuza kubandanya
kubanyuriramwo tukabatohoreza hamwe n'izindi ngingo zigiye zitandukanye byose ubironka kuri Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho aho muri hose. Rero turabakengurukiye cane kandi turabifuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Iyi nimbonesha kure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.